Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe, muraho muguwe neza? Jewe ndakomeye bukebuke kubera ko nari maze iminsi ngwaye gripe imereye nabi, ahubwo sinzi yuko yari gripe, ahubwo ishobora no kuba yari covid kuko maze indwi yose ndyamye mu nzu ntameze neza. Rero nari ndabakumbuye cane. Jewe maze iminsi ntakora ikiganiro ngo ndabaganirize, mba numva ntameze neza, mba numva ndabakumbuye. Nukuri Imana ihabwe icubahiro impaye kano karyo kukongera kuganira namwe. Uyu munsi nje kuganira ku bantu b'abagabo. Umuntu yitwa umugabo wese ahari iki kiganiro niciwe, na cane abari ku mugabane w'i Buraya canke ahandi hose usanga umushingantahe n'umudamu wiwe bahamagarirwa gukora ibikorwa vyo mu nzu ata bakozi bakoresha. Murabona ko i Burundi nk'abantu baba mu bisagara nka Bujumbura, Gitega, Ngozi n'ahandi, eka no ku masantere mato aho usanga umugabo n'umugore bafise akazi batondako nko mu biro canke kudandaza, eka ibikorwa bisaba umuntu kuva muhira ataguma muhira, bobo usanga kenshi uwubishoboye akoresha umukozi, yaba umuhungu canke umukobwa. Ababishoboye bobo wasanga bakoresha babiri, ugasanga hariho umuhungu ateka, umukobwa araba abana, umumama akaba uwo gutaha asupervisa araba yuko ibikorwa uko yabitanze, uko ivyo yahaye umukozi ngo ateke yabitetse neza, ko abana bariye bamerewe neza, ugasanga umumama nivyo araba kiretse avuye ku kazi ka misi yose. Hariho indirimbo oya n'uruvyino abarundikazi bavyinye, jewe ntemeranya nabo cane gose, baje kumbabarira. Rurya ruvyino bavuga ngo umukenyezi w'umwizigirwa ntikiremesha mu muryango. Ego aho ndavyemera cane, umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Mugabo aho tutemeranya rero ni hehe? Ngo namutaziriye amaboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora, umukenyezi w'umwizigirwa ntikiremesha mu muryango. Ayo maboko igihumbi jewe sindayemera kuko muratuvuna nk'abagabo, muratuvunisha ibikorwa. Badamu ntimwemere kuba abamaboko igihumbi i Buraya, mwovunika mwohwera. Ega i Buraya umenga ntitwemerewe no kurwara. Uribaza umukenyezi aragwara mugabo agategerezwa gukora, agategerezwa guteka. Mugabo sije ndiko ndivuga, ntimwumve ngo nahora ngwaye, ngo muce muvuga ngo ndabivuze kubera nahora ngwaye. Oya, iki kiganiro naciyumviriye imbere yuko ngwara, ntivyakunda yuko nca ndagikora ubwo nyene. Rero ndiko ndahanura abagabo, ntimuje nago ngo abakenyezi banyu ni b'amaboko igihumbi. Dufise amaboko abiri nk'ayo namwe mufise. Mukiri Burundi mwashika abakozi batetse, abana babatwaye kw'ishuri, babatahukanye, umudamu agashika abakoresha amadevoire. Oya mugabo hariho n'abagabo bakoresha amadevoire abana, ntimuce muntera amabuye. Si bose badakoresha amadevoire, ariko hariho abagabo
bateramira mu kabare akibagira yuko umwana akeneye umuntu amwigisha, umugabo akazokwitahira bukeye, umugore akazoraba bimwe vyo mu rugo vyose, akazogira no kwigisha abana. Iyo ngeso si nziza namba. Rero reka niyagire n'abaje ngaha i Buraya aho tuba, wavuye i Burundi uhamagara umukozi ngo ngororera irya shati, mpanagurira ikirato, mesurira amashesheti, canke ukabihereza umugore akaba ari wabimenya akavuga ati uno munsi umugabo wanje yambara gutya, akaba ari we agutegurira agahuzu wambara, agahereza umukozi ati gorora impuzu ya patron. Ngaha i Buraya si uko bagenzi, kuko niwaja guha umugore wawe ngo amenye impuzu wambara, aje kumenya ngo ikoti yawe, ishati yawe ntigoroye, yongera amenye abana ico bambara, ico umuryango ufungura, ebana uzosanga umugore wawe yagonze, azogwara depression, azobigumiza mu mutwe, kuko hariho bamwe batazi kwirevolta, batazi kwerekana. Mbere novuga ngo kwirevolta, oya reka kwirevolta ni kibi, reka nkoreshe ijambo ry'urupfasoni, batazi kuvuga ikiri muri bo, bashika ngaha nabo nyene ntibamenye yuko bahinduye aho baba, bakibaza yuko ivyo bahora bakurikirana bari Burundi bashobora kuguma babikurikirana neza no ngaha, ariko ugasanga bavyigumijemwo, ntibabibwiye abo bubakanye, ntamubariye ati mfasha, nimba ariko araraba abana ngo abwire umugabo ati mfasha uteke karya gasosi, shirirako urya muceri, nyogereza birya vyombo, agashaka kubikora vyose, ngo umugabo yamye ari umugabo, nuwo kwambara agakoti kagoroye, nuwo kwambara akarato keza, agashaza akabegwa, akitwa umugabo mu rugo. Erega gukora ntibikura ubugabo, oya kabisa. Ahubwo none niwareka umugore wawe agakora wenyene, hanyuma nimwashika hahandi akakubwira ati raba hirya jewe ndarushe, uzobabara. Niyakubwira ati uno munsi jewe ndasanzaye, ashobora no kuba arushe umubiri, meme moralement. Hariho navuze nti hariho abantu batazi kwiexprima ngo bakubwire bati jewe ndarushe mfasha bino bikorwa. Mwibwirize bagabo bene wacu, basaza banje, baramwanje, ndabasavye mwibwirize. Niwashika ngaha i Buraya, nimba washitse ubwa mbere nawe warabibonye ingene abandi babigenza, naho woza mu nyuma nuvyige, usabe umugore uti nyigisha guteka nzoje ndagufasha, nyigisha ingene bakoropa inzu nzoje ndagufasha. Hariho ikiganiro twakoze n'umugabo aratubarira ingene yashitse ngaha ubwa mbere, hanyuma gukoropa bikamugora, akarunda ibizi vyinshi, mugabo je ndamushimira, yari yagize effort, aravuga ati umugore ntiyova kw'ishuri ngo ashike akoropa inzu nanje niriwe ngaha. Rero dufashanye, murinde abagore banyu amadepression. Hariho abashika ahantu bakiyahura kubera ko baba babona barengewe n'ibikorwa vyo ngaha i Buraya. Iyo batiyahuye bakagira umutwe ukomeye, hariho abo bigera ahantu n'ingo bakazisambura kubera ko aba avuga ati
jewe ndananiwe no kuba muri rurya rugo, vyose biri ku gatwe kanje. Ivyo bintu n'ukuri ndabasavye mw'abagabo ntimubifate minenegwe, kugira ngo ndinde nkora kino kiganiro nuko imyaka maze ngaha i Buraya maze kubiraba. Hariho n'abagabo nabone bakora reaction zitari nziza, hariho abo muhora mwumva batihanganiye abagore babo bakabakubita canke bakanabica canke bakasambura. Kubera iki? Kubera umugabo aba ashaka kwamikara. Mbega umugabo baravuga ngo kwamikara? Sinzi ko iyo terme nkoresheje ariyo, mugabo murumva ico shatse kuvuga. Aba agomba kuguma yibereye umwami, nimba afise ako kazi atahe ashika asanga uko yahora asanga i Burundi mu rugo vyatunganye, bamubwire ngo karibu ku meza. I Burundi hariho abantu n'umukate ari umukate bawumushiriye ku meza adashobora kuwisigira, ahamagara umukozi canke umugore ngo sigira urya mukate. Ivyo bintu mw'abantu mwaje i Buraya, ndabinginze mube mwabisize hariya, kubera umugore nimba ari uwufise abana ntazokora ivy'abana ngo asigire imikate y'abana nawe yongera gusigire. Ivyo bintu, ako n'akarorero gatoyi wanashima ntanze mu dukorwa umugabo ashobora kwikorera. Umugore ashobora gutaha, umugabo yiriwe mu nzu agasanga umugabo ntiyatetse. Ibaze umuntu yiriwe mu nzu, ivyo guteka biri ngaho, nta makara uja kugura, nta mbabura watsa. Nimba ari uwo muceri no kuwuronga mu mazi ugashira ngaho kuri gaziniere, hanyuma ukarindira yuko bisha mugafungura, ariko ugasanga hariho abo binanira. Ndakwinginze nimba utazi guteka, usabe umupfasoni wawe abikwigishe, ntimuzobipfe. Kubera ko abapfasoni bararuha. Rero iyo yari inkebuzo ku bagabo bari ngaha i Buraya. Hanyuma namwe mwabadamu ndabasavye, ntiwifate nk'uko ukiri i Burundi ngo ushake yuko ibikorwa vyose bizoja ku gatwe kawe. Uzogwara, uzogira depression, hazogeraho ugenda urivugana mw'ibarabara, hazogeraho ushobora kutavuga ukaba umuntu ahoze yiyugariyeko, navyo ngo utaramunda ugatarura ibiboze. Nuko impanuro yanje niyo, mugire ibihe vyiza.